abarongozi benshi baratinya gusaba imbabazi ngo abantu boca bansuzugura. Burya umuntu ariza gusuzugura si uko usabye imbabazi, nuko asanzwe ari gusuzuguranye. Ntushobora kubuza abasuzuguranye gusuzugurana. Wewe baho neza, ivyo bizogaragaza abasuzuguranye n'abazi kubaha umuntu muzima. Ntukabeho wipanga unezereza abantu bose. Mwibukisha navuze ejo, abantu ntibashaka ibintu bimwe. Ntushobora kubanezereza naho uri imyaka 1000. Unezereje umwe ubundi azoshapfura. Ushatse gutamba umuziki wo muri rusangi ngo unezereze abantu bose, none ko abantu badakunda intambo zimwe uzotamba iyi. Ivyo bica bituma utagira karanga, ugenda urahungabana n'ikinyugunyugu kigendera umuyaga utumbereje. Fata umurongo umwe, uwugukunda gukunde, uwukwanga akwanga. Nibaza ko Imana y'abantu bose bayikunda. Aha yose ukangaha wibaza ko batabotora amabuye. None ubushimana gutungana. Vyimenyereze, abatazi kubiha agaciro ubareke. Ni ingorane yabo, si ingorane yabo. Kimwe mu bitera abarongozi kudasaba imbabazi ni uruhagarara biyumvamo n'abantu baba bafite insekirite. Bubakira ubuzima bwabo n'uburongozi bwabo ku kwemerwa n'abantu. Uburongozi ntibuhagaze ku gitigiri c'abakwemera, buhagaze ku curi. Nico gituma dukwiye kubaka ico turi, kuko nitwakigira kizima kizobakwega. Mugabo ugomvye kunezereza abantu no gutinya abantu bica bikubuza kubaka kimwe ukwiye kuba. Ibi twobizana no mu ngo kubwira umufasha umugore wawe uti narize ko nzi gutunganya ibintu rwose, mugabo imbuzi vyanaye ntiwamazi kwera ntabwo mbabarira. Ibyo ni ijambo ryiza cyane. Uwo mugore niyaca gusuzugura, ntuzumusafurire, niwe warongoye umusuzuguranye. Reka rero kwandikira kuko ubukarije biragutse ruramunga. Niya gusuzugura ko umugabo aca bugufa akamusaba imbabazi, uzumufashe arafise ingorane. Aba bana n'abatigera basaba imbabazi nibo bazi ingene bibabaza. Umuntu agukorera ikosa akatabana agagaza.